MURIKIRA UKURI MURIKIRA UKURI MURIKIRA UKURI MURIKIRA UKURI. ubuheruka muri MURIKIRA UKURI shaka amafaranga ngakuri kese yego muri kese go zane cyanditse nta kibazo nimba atari menshi cyane ndayaguha icyanditse cyagute ukeneye kumenya monta nkeneye ko ingana oya monta yo ndayibonera ku mpapuro abashefu bagusinyiye abashefu bande abashefu bayizina byahavuye bigenda gute? Alo mama Queen, ni sawa? Alo, ndakumva kanengeri wanje n'intore. Yego, na mahoro turashima twebwe. Mumeze neza namwe hiyo mu gisagara? Turizina n'ukuri. Mama ni gute? Vya mama nyene, urabizi ni kurya nyene nta kirahinduka. Abandanya kugwana na attention yiwe. Ntumbwire. Emwe. None n'ubu zifashe gute? Nturi mu bitaro? Oya, turamuhira vrem. Gusa nyene ibipimo mu misi yeze vyari vyaduze ariko ubu nibo ni pole vrema turashima. Ahubwo yanazindutse no gufundisa amajwi yiwe. Aho rero ndumva nzindukije ku nkuru nziza. Wewe kanyenyeri ni gute? Jewe ga mama Queen, nkomeye kurusha amabuye ntubizi none? Wenda bizi kweli. Imana yaguhejeje amagara meza. Ego vrema. Aho rero mugabo azo gushira mu arahirewe. Urantanguye mama Queen. Mbe none wunda mama nta nikindi munyumvira ko atari by'abaga. Bisa nihorere. Haha. Ndeke. Utambwiye icyo mpamagare n'ikano gatondo. Tante préférée. None nta n'ikintu cyatari cari gihari nuko inagire ndakubwira. Tunyene. Ico nagomba kukubaza nyene uko umerewe. Wamuko. Ndumva wowe umenga hari akantu utambwiye. Nimeze gute? None nibinomare gukumbura umuntu. Mama Queen ariko vraiment ese manda kwamagara ndagukumbuye. Biti mwana urakoze birampimba. Ndaguhezagiye uzokwamana agatima keza uko nyene. Amen amen ndakiriye imihezagiro w'umuvyeyi. Makwine ndamuyagisha abiri ntutyo. Ambwira impamvu ashobora kumara iminsi yose atamvugishije. Queen yamaze kuja ku kazi? Niyataha mumbari zinge nashobora kumara iminsi yose atamvugishije. Akarimero ka mama wiwe arakibagiye. Ndamubaza. Wongere undamukirize. Yuriyo niyava kudandaza amajwi yiwe. Sawa. Nawe nyene uti bigenda gute nguhewe mwene nyoko. Sawa ndababwira mama Queen. Bon. Reka ndakureke. Hari aka urgence hano muhira ntegerezwa gukura mu nzira. Ugira ibihe byiza cyane naryohewe. Merci. Mana yanje kakwine karihe nk'umvre. Na mama wiwe ntamuherutse. Bekanye. Usigaye wivugana nk'umukecuru. Mama turagowe. Rega nigije ku telefone mama Queen ndamwibazisha makuru kubwire numve ko Queen yo bayateye ajayo. None ngo ntanamuherutse nawe nyene. Burya Kanye. Ukabunkunda. Ntuzusubire kumbwira ivya Queen. Nyumvire. Ubwo yaramaze kononekara. Ubu yarishoye kuba muteye iryanda niko vyamereka. Mama niyishoye mama waramwirukanye kandi nari nanakubwiye ngo umugumize nga narakwinginze mama nk'ubu naho hamwe yoba yaramushibuye naho Queen ashobora kuba ari karayerera mwibarabara tutabitse biramusha mama gira ikigongo uwo rukarisha burya gomumwa ngo mugane ntawe wari bwumve nk'ubu Queen ari mu maganya ashobora gufata n'ingingo zitarizo tumurondere mama nuko tumugarukane hakiri kare ike yafashe yo kumaramaza antwarira kwinshushu niyo yariyo rero amwe ntangarukira mu rugo niyimenye none mama ishavu ryawe ntirihe basigirire mu bakajya kabebe Queen afise mu kacumuye ikikoko akabebe none kajya kavuye ku giti mama waravyaye gira ikigongo man ndakubwiye nibimenye barakuze nta magara jewe mfise yo kwarika ishushu ndarengewe ofete mama wiwe ntazi na kimwe ku vyabaye mama nk'ubu Queen yogira icaba kanye ndakwisavye wo musigurira iki kandi yibaza kuri kura murabiro nuko wabimwemereye
odi kwacumba ryashe yisukira kurembeje uno munsi kwera none gashaka wanse kuma mushikawe ngo nsimbure ndimenye nyene nta kundi jahiyo nimba byarakunaniye kuresha gakore nyene asha uti rero nkwiye gusubira inyuma nkazogaruka uwundi munsi ko mbona wapanze intebe ukuntu eka ugira wakira abashitsi ndabona yakashaka wigumire ngahamwe aha dufise akanama kawe mwe twakorana umugambi na funderisha ihenga aho baciye bashikanani karibu condo maho asha tubonanye mwaba tipe mwe ugasanga muje guhekenya kumbati kwa cumba yo umutipa azi kuzinduka nagahejeje kera kumve cone oya ni mureke inkuru shanda basavye ego ni mice dupanga imitwe bahungu muramura ko twari twapanze yose atacavuye mu gushikana ubu nivyo ego bahungu muri iyi nama ntihagire usubira kuvuga ngo turindire ico ubutungane butubwira bwananiwe ego nukuri ego bwananiwe ibaze condosha twe twarajanye ibintu vyose vyemeza ko funderi yakiriye amahera yacu ariko kugeza kuri uno munsi unyumvire brigade nana kimwe aratubwira cyo nta na kimwe n'imiburi yiburi twari twiteze ko funderi arenguzwa akerekana imitahe yacu twamuhaye icyo yayikojeje umviriza ndababwira twese turaza aho funderi aba siko dupfundi ku munsi zozindukire tumubohe tuzogenda twitwaje ubuhire tumukange mpaka dusubize inoti zacu nta gufina bahungu manza murindire none gashanda babaza ivyo kumuha murabishikiye kuri none yemwe jewe burya naho ntarimwe mu bibwa umutahe munyemereye no bashikiriza icyumviro canje vuga twumve murakoze jewe narakurikiye amatata ari hagati yanyu na funderi kuva gitangura aho bigeze rero jewe condo umuntu mbona yo bafasha kuyadadanura neza ni gipe inde yego ujya museruko condo iyo upfumuhora hanyumvira kumbura mu vyemere aka urazi igituma kubera ari we agera izine arazi inzira vyofata kugira murenganurwe atagikenye kirinze kujamo condo namutaba ngahira usangi wewe nta museruko yoruhira abarengero nta vyigeze hano bizoba oya bahungu nimwishimikiza ivyabaye kuri kahise ngo gipe mumufate nk'uko adafise ubu uryameze neza cane wapisha n'umwungu wa waruyuzi twebwe ntiturota dukanura nitugeza wapi muri heza jewe nkoze kuri izini imyaka itari mike yego gipe yarerekanye ko atwara neza kandi atwarira bose jewe condo ndicabo mbega heza gutamira agasha gutamika washaka umuvuge nabi gute turakuzi condo wewe wanka kwicira igiti wicaye ko birazwi oya ipusi ukomeze jewe muri bamwe oya nukuri gipe nawe nyene ahora yitura abarengeri yazazaniwe n'ikintu yego emwe ntaraba icuri araba kandi akora ikibereye bahungu ndabasabye ntimutu umwanya mwumviriza ivyo co ndavuga abaseruko n'amabingira nta gishasha mvuze kandi murabizi mwese amabingira yo yari hose eka ntangana none ndababaza eko uyo funderi abaruhishije numuki oya si bamwe si umurengero yamarika arabaririmbira ngo muri mu muryango umwe nababwiye kahise ntigatume mwibaza ko abaseruko batameze nkatwe Tumbati vuga nawe mbeko waciye uhora reka sarje yazi ntumbwire ko wemeranya na condo mbe mugenzi ushaka mvuga iki jewe gushika nino savre ivyo funderi yadukoreye byarancanze ku buryo gushika nino munota ntazi uwo nemera n'uwo ntemera Ali Oui John Erega sha raba nawe telefone funderi ngira yobona nimero atazi basa kayitaba nimero zanje zizi zose kiretse dusabye undi muntu faguhamagara wumve faguhamagara sinyo byase naje nagerageje kuva kare hose irasona yitaba ka none bihava birangira ndamusanze yaba
ihera gute asha nicyo usigaje kuko ategereza kudusinyira kugira tugure amakonjerateri none ubwa mbere ni actionnaire principal wa izine azi neza ko adasinye iyi procedure idashobora gukoreka suko agacereka kwitaba telefone vye muri batse umve tumwihoze hanyuma azizana John wibagiye ga John ntacyo wibagiye c'est vrai yastoke yifiwe zoca zibura pe benda kubaze nakuntu abakozi boza badicisha ku mucanwa kugira zigume zikomeye John stock ingana kujya nitwobivamwo aha ni mpaka konjerateri zigugwe hanyuma tuzirundemo zigikomeye ari fundera atadusinyiye nta yindi solution je mbona watsika John hagupfa wozanzama umva mama yimyere nawe aho ugusije ko tuziha abakenewe nakuze umutima wawe mpuwe John les affaires sont les affaires nta masanti makumitahe y'abandi mama waje bon je suis d'accord none tugira iki uratse hamwe fundere twomubura gose tuzoca tuzidandaza kuri make hanyuma dombe gasharise oya ningene ikega casheshe mutahe n'inyungu umve John ziborera muri stock naho duhomba kabiri ntavyo wumva reka basi bazopfumba zirangura kuri make basi tugarukana umutahe mana urakoze washika naho njyama totigirayo Queen ko wanse kuva mu njanje wibaza ko ufite uburenganzira bwo kuza no mu cumbi wanje okay basi none ushaka cengyama eko mbone ufite icumba kimwe ivyo ntibikunda nyimburushe genda ujyame muri salo mu ntebe kwanza je sumbi n'icyo ukora ngaha reka kunkamira shati tuni igiciro ginshi jawa ahantu hashitse nta bindi ahantu ushobora kuryama ngaha muri iki cyumba cyane cyane kuri igitanda kubera iki wowe ntibishoboka kagira ngo niryambe ndakiryamyemo mbese ashareka kunsunura kandi nk'ubura buri kuranshavuriza bebe Queen igitanda cyabubatse bakita ikigwa aho sha ingoma yacu iriho ni space si wewe yoshe ubyibutse utebashanda kwibutsa kuneza yawe rero ndeka yo na madame nawe cyane telefone umvita ko urendo ese ntakumve allo supi ni sawa oya si sawa na gatohewe ka bebe kagwaye iki sinzi nta bipimo turagira aha ndi kuri bisiza hiyo kubwira umujane kwa muganga umwana araremvye vy'ukuri oya namuvutse hariya azayiye none umuzana ngaho utabaje kuntelefona ngo ndondere amafaranga oya ni telefone vye n'ibindi ho hey oya nukuri oya nibyihuta umwana arashushe cyane ndaje umviriza ntuze nta mera mfise mujane ngaho ku dispensaire bamutera umuti w'ubushuhe bitakunda neturajya mu batatunga amubwiye noma mvehemwe nume kandi umwana rero ubwire ko ikibanza gifise kirimo ubundi sasa kwe gushaka ugozi bewe umuntu agusabye kunuma niwumva hoya reka mubwire kabusabye mumenye numa uki uvuze ngo iki alo nari nkubwiye ntibyiza woguma hiyo kuko ubu nta mahera nifitiye mu mwanya maze ndarondera nta mahera nifitiye ni ukuri toto uwo muntu muri kumwe ninde aha ibi bintu birakomeye mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tube turabasomera akabazo kari kabajijwe dufatiye ku kiyago ca Alice na Funderi mbega ibihe bigoye vya kahise byotuma tubona abandi bo mu bundi mugwi nk'abansi intererano z'uno musi katuziheri kuri niyo ngabo Alexandre aba muri zone Rukaramu muri commune Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yagize ati dufatiye ku kiyago ca Alice na Funderi nta mpamvu nimwe yotuma dufata abo tudasanga umugwi nk'abansi ati kubera ibihe bigoye vya kahise ati bitewe nuko abantu babi canke bitwara nabi tibikorwa vya bitokwirirwa umugwi wose atahubwo tugatahura ko icaha kibazwa umuntu ku giti ciwe ati gutyo tukabana mu mahoro na karihorihori rihuna umuryango
Reka ubu naho tuje mu ntara ya Karuzi Bwenyuzi aho niyo nkuru Serafine bahamagara mama Numu yagize ati dufatiye ku kiyago carise na Funderi ibihe bigoye vyakahise nivyo tuma dufata abo tudasangiye umugwi nk'abansa ati kuko no mubo tudasangiye umugwi harimo ababi n'abeza ati nkuko no mubo dusangiye umugwi harimo ababi n'abeza ati vyari bikwiye ahubwo kutwigisha bikaduha isomo kugira ngo ntidusubire kujana nyabahururu ati kuko umuryango bumwe akitukisha. Reka ubu naho tuje mu gihugu ca Zambia aho Ernest Nakirutimana avuga ku mutumba wa Karonke muri zone Minago muri commune n'intara ya Rumonge yagize ati kuganje ibihe vyakahise nivyo tuma tubona abantu nk'abansi ati kuko bituma ataterambere rihaba ati kuko usanga wari we wese yigungira ko abona ko ari we ari mukuri kanatsinda ugasanga ari gukumira abo badasangiye umugwi ari nabo bamufasha ikina kiriya ati biraheze bikarangira iterambere isubira inyuma. Manaseni y'ubuntu inyagasasa mu mugamba yagize ati oya ivyo muri kahise nivyo tuma tubona abo tudasangiye umugwi nk'abansi atahubwo ivyabaye muri kahise biba bikwiye kutubera karorero mu gihe ari bibi tugiga ukungene tutobisubiramwo na kare ngo intibagira ntibana kandi ngo ihori imara umuryango ati kandi abo turi kumwe mu gihe baba bagomba kwihura ati dukwiye kubakebura tukabereka ko ivyo bakora atari vyiza ati kuko ico utagomba ko bagukorera ntugagikorera abandi. Reka intererano zino musi tuzirangirize kuri Vyizigiro Jonathan wo mu ntara ya Ruyigi muri commune Kinyinya ku mutumba wa Ruveri aho yagize ati ndakeje cyane inyifato ya Alice ati kuko yaratahuye ko abo mudasangiye umugwi atari kubishura ibibi babagiriye atahubwo bereka uko vyo kwibagirwa ugakorera kurondera inyungu n'iterambere kuri bose ati ndateye ivyatsi inyifato ya Funderi ati kuko kuba umunyabigega ari uwabo suguca bafata ikigega rusange uko bishakiye ati kuko ubwiza bw'umukobwa nibwo bumushikana ibwami atari inyifato yiwe ikamugenera ikiringa zohamara. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho no gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho niho mwatubasomera akabazo ku gice muheje gukurikira. Akabazo ni aka gakurikira mbega ibi vyashikiye bacumbati mu bivuze kwiki ndasubiramwo mbega ibi vyashikiye bacumbati mu bivuze kwiki. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya numero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nabo wafuza kwironkera igikino muri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri numero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari gice c'amajana 872 muri rwa rukurikirana rw'igikino Murikira ukuri. Murakoze naho mundwi zokurikira. Cari gikino Murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.